Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka n'umunezero udasanzwe gusubira kubakira muri kino kiganiro. Uno munsi nkuko vyama ndafise umutumire n'umujeune akijijwe araza kudushingira intahe y'agakiza kiwe yitwa Lionel. Bamwe mushobora kuba mumuzi nimba utamuzi ahana kanya ko kumumenya. Lionel kaze cyane. Urakoze cyane Prince. Ndanezerewe kukwakira hano mu kiganiro intahe yubaka n'umunezero udasanzwe. Nanje ndanezerewe ko naje kushingira intahe abandi ibikorwa Imana yakoze bitangaje ku buzima bwanje. Urakoze cyane. Kaze cyane ngira urashobora kuramutsa nawe ariko aradukurikira. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko yabivuze nitwa Lionel arakaza nibaza ko ari byatari yashizeko. Yego. Lionel ninde kwanza uretse ko ari arakaza? Lionel ni umwana yavutse mu muryango w'abana 12. 12? Yego. Sibake. Urumva abavyeyi baba barakwijije intumwa za Yesu. Hama ndumuhererezi mu muryango. Wo dushingira intahe y'ingene wavutse ubwa kabiri. Ingene washoboye kuba mu gukizwa. Yego. Okay, jengene nakijijwe ndibuka nko gushika muri canke wavutse ukijijwe. Oya, nta muntu avuka kijijwe. Nko gushika muri 2011 nari mu bana bataja mu rusengero. Handi naho bawajanye n'abavyeyi bawe sinabikunda na gatoya. Narashobora kumara umwaka wose ntagiye muri eglise. Wari ufise nk'imyaka ingahe? Muri 2011 nari mfise nka 13 ans. Okay. Hama ico gihe narakunda gukina football, narakunda no gutamba. Hama haro umwe mu bajeune twatambana muri 2011 fin 2011 début 2012 twarigeze guhura nari maze igihe ntamubona. Ndamubajije yagiye acambwira ati je busi nkiboneka sigaye ntamba muri eglise. Ndavuga ati wow ko kandi dutamba ama gospel. Muri shengero baratamba kubera ko nakunda gutamba numva umengo naka opportunité ndonse. Hama inyuma yaho gato ndumwana yakuranye umubabaro wo gutinya gupfa. Nari nuzi ubwoba bw'urupfu cyane. Biki batinya gupfa? Gituma natinya gupfa nuko ntarumva n'ubutumwa bwiza. Za nkuru usanga abana batera mu marigara barakunda kuvuga ibintu by'umuriro. Hama kandi byavugwana nabi baravuga ko ku munsi w'umuhero hari abamarayika bazokubita inkoni abanyabyaha. Urumva naravuga ati none je ndatinya inkoni deja y'abavyeyi. Bari ubwoba bw'inkoni. Voilà n'umuriro. Baravuga ngene umuriro uzobumeze nkavuga ati my god uyu muriro birateye ubwoba. Rero nakuranye ubwo bwoba kuva nkiri mutoya. Rero maze guhura n'uwo mujeune acarambwira turaza nawe. Tambwira ati okay nzoza. Igihe nagenda nasanze batamba nyene nka vya bindi sanzwe namba ariko kabame batamba ama gospel. Ntangura kwiyenteresa, ntangura kuza ndaza. Hama muri iryo shengero nagiyemwo turatamba narakunda gutamba. Rero ncamba interesse n'ibintu byo gutamba. Haciye iminsi baca banshira no muri kohari. Ntangura no kuririmba ariko aho nabigitega. Haciye umwaka twaciye twimuka tuza kuba i Bujumbura. Niga kuri Saint Gabriel. Hama hariho umuntu twahuriye acarantumira. Antumiye naragiye. Nari nzi ko nzosanga y'abandi bana batamba nka kwa kundi. Ariko sinabasanzeyo, ariko nasanze kamwe bakunda gutamba igisirimba. Byari bitandukanye na bya bindi by'ubwa mbere kuko hari gutamba gusa no muri chorale ariko nta buzima bwo gusenga nari mfise. Ariko kandi ndagomba kukubwira ko aho hose sinari bwakizwa. Ariko nari umuntu akunda gusenga. Muri Israel hoho nari passionné. Bisigura ko nomuzi ushobora gusanga ari abantu bari mu ishengero basenga bari no mu makorali bataramhura n'umwami Yesu. Ico gihe rero narakunda gusirimba kandi nari muri chorale aho iyo chorale twari dufise umuntu w'umurongozi yigisha neza abajeune kadu challenging. Hama twaragira ama travail cyane y'ibintu byo kuririmba. Numva ndakunze kuririmba ibya bintu byo gutamba ndabanza ndabiheba ntangura kwiyenteresa n'ibintu byo kuririmba.
ntangura gukunda gusenga, naragira n'amajone prière prince ntakijijwe. Byamaze yari kuva 2013, byamaze nk'amezi nka 8 mois, amezi 8. Hama hariho ibintu byaciba mu muryango bitagenze neza, bitariko biratworohereza, bica bisaba ko nsubira kuduga Igitega. Ngiye Igitega cyashinkira ku ishuri ntiga ko ubwa mbere. Hama uwo mwaka nyene ntanguye umwaka w'ishuri, kubera bya bintu bya talent yo kuririmba. Nari mfise grand sœur wanje yarakunda kumvuga ahantu hose ageze mu bagenzi biwe, atangura rero kubabwira ngo petit frère Darlene. Turakura mu kije Darlene no kwino nta. Akunda rero atangura rero kubabwira ngo petit frère wanje arazi kuririmba. Rero baca batangura kunyamvita mu ma groupe bagira ngo ndabaririmbire. Deja nari umwana akunda kuririmba mu ishengero, ariko akitangura kuririmba indirimbo za fisi. Ego. Umunsi Darlene anyumva ndirimbye, yacambwira ati Lionel, wowe ugomba ugwe utanguye kuririmba indirimbo zitari z'Imana. Kandi wibuke ko ari we yantumye ko muri uwo mugwi wabo. Hama muri yo aho hari muri 2014 ego. Hama haciye iminsi aho kuri iryo shuri yari international y'Igitega, baragira amakermesse, baragira aba finaliste barorganiza ibintu bagatamba bakaririmba. Rero nanje urumva ko nari nsanzwe mfise na talent yo gutamba, batangura kunyavita mu byo gutamba. Ico gihe nyene canangura kunywa inzoga, ico gihe nyene canangura kunywa urumogi. Abantu bambona kubera ko bari banzi ko ndi umwana asenga, baca batangura kuvuga ko naguye. Kandi naje kubera ko ntari bwumva ubutumwa bwiza, mu mutima hari urubanza ko naguye. Batangura kuvuga ngo naraguye muhira, abavyeyi bakavuga ngo waravuye mu vy'Imana ucuraba umuntu mubi. Hama ivyo ndabimaramwe imyaka gushika nko muri 2016. Ugeze ku myaka ingaha? Aho 2016 nari mfise 18 ans. 18. Aho onye urumva sinabivuze byose ivyo nakora kuko ni byinshi ntitwobiheza. Birumvikana. Natangiye kuba umuntu mubi, mfise ingeso mbi, narakora ibyaha byinshi cyane, ariko abantu bakavuga ngo naraguye. Hama 2017 kubera ko wa mutima unyagiriza yuko naguye, fin 2016 naragiye mu gasho. Aho wari wagize iki? Nari nagiye muri boîte nasohokanye na grand sœur, cyangwa amakosa baca baramfunga. Wawe nyine batubwira kare cyangwa ego wawe diye cyangwa amakosa baca baramfunga. Papa baramutelefona hari nka 4 heures. Wagize amakosa nyabaki nimba atari banga? Oya sibanga, nari nawe namenye ikiyo cy'imodoka y'umuntu. Kandi nta kintu na parabrise ikico nga ku ikote y'imbere. Ndakimenye baca barantwara mu gasho. Batelefonye papa amubwira ati umuhungu bawe baramutwaye kumufunga. Tije narinzi ko ajyamye. Yarababaye. Namazeyo une semaine indwi yose kandi hari yasigaye isomeni imwe kugira dutangure amashuri. Hama kubera ko rero uwo mutima papa aravuga ati uyu mwana nimwasura kumubona muri boîte ntimuze bamwemerere kwinjira, kuko papa yari umuntu azwi muri iyo ntara. Rero uwundi munsi nkivayo navuyeyo ari nka jeudi ni vendredi, samedi nari nsubiyeyo. Ikintu canshikiye Prince, nasanze ndyamye hejuru y'imodoka. Twaragiye twari muri boîte ahantu hitwa muri Olympia. Hama hariho mu rupangu hari parking, hariho n'ahantu binjirira. Rero ntarinjira indani muri boîte, kujya ubu uriyumvira negamira ku modoka ndasinzira. Cyambyuka nka 2 heures sanga sinziriye muri boîte. Naragize umutima ubabaye, ntangura kwiyumvira abantu banciye ko bakambona. Sinariko ndiyumvira ku vy'agakiza, ntangura kwiyumvira abantu banciye ko bakambona ndyamye aho hantu, kuko hagati aho narakina basket. Ndatangura kwiyumvira ngene abantu banyiyumviriye, cyanumva ndagize umubabaro. Cyambwira umuntu twari kumwe, kuko nasanze hari umuntu yagumye ngaho, ndamubajije ibyashitse. Cyambwira nagumye ngaho kugira ndakurindire ntukwe. Cyanambwira ati plus jamais sinzosubira kugaruka ahantu. Sininje muri boîte uwo munsi nyene naciye nta.
nshitse muhira ndababara ariko nca ndaryama birahera. Naciye ntumira n'abagenzi banje ndababwira ati jewe iki kiyeri ni cyanyuma dusangiye ngomba mpebe inzoga. Kuko ugukizwa jewe nabibona ko ari guheba inzoga, ko ari guheba ibintu bimwe ubusambanyi n'ibindi. Voilà, no kuja muri boîte n'ibindi bibi umuntu akora. Hama ca ndabihagarika. 2017 ikiratangura. Bivuga ngo nakijije. Cyangura gukunda amakirte. Zondaja gusenga. Ntangura ko umunyangeso nziza. Abantu baratangura kubona ko nahindutse. Byamaze amezi 6 Prince. Amezi 6 6 mois. Cyandasubira hahandi nyene. Abantu baca basubira kuvuga ngo na aragwijya. Abantu baca batangura kumbona rero ko ndi wa muntu agenda mu vy'Imana abivamo. Voilà. Igihe rero nakizwa iyo 2018 yaheze umutima wanje ni nk'Imana yari kirampamagara, nari mfise ubwoba bwo gupfa. Ndibuka mardi imwe sinzoyibagira narigeze kuryama, nafise ivyizigiro vyo kuvyuka, numva umengo nza kuvyuka napfuye. Prince ari igihe navyuka hagati mw'ijoro nka 3h nkaza ndakuma ishuka nkaraba muri kosra kugira mbone ko hari umuco kwakibona. Mbonye umuco nkaca mvuga ati Imana urakoze. Sinari ngwaye nta kintu na kimwe nari mfise, ariko nari numva ntekewe n'ubwoba bwo gupfa. Bukeye na Grand Sœur acara telefone wawo ndi nyene acambwira ngo naraye ndarota wapfuye. Yarabye. Bana kakano cyuvuga ngo mu izina rya Yesu ngo nibizoba, ariko narumva umengo nyene ngira mpfe. Muri 2019 hariho umukuza twari kumwe kuri tanga ya basket, twe twagiye kuraba match. Twahora turamukanya ariko musi ntitwaramukanije. Ntashe narakunda gukina cyane. Dimanche ndagenda kwihindura nza kugira entraînement. Hama ntashe 18h nicaranye na papa muri salon, baca baramutelefona kuko yari umukuza, baca bamubwira ngo umuhungu wa naka aracikanye. Uwo munsi nyene sinzovyibagira, hari no 9 juin. Nacenja mu cumba. Niho nagiranye isezerano n'umwana. Atamuntu umwe abwiye ubutumwa. Kuko wibuke ko nakunda kuja mu isengero. Waravyumva bivuga. Naravyumva babivuga. Narumva ivya Kristo Yesu, narumva ivy'amaraso ya Kristo Yesu. Narimva ivyo gukurikira Kristo. Numva ndagize engagement, ntoshobora kukubwira aho yavuye. Ariko numva muri ako kanya nyene ubuzima bwanje burahindutse. Numva bwabwo banari mfise bwo gupfa urasohoze. Engagement yari imeze gute? Wabwiye iki Imana? Nabwiye Imana ko nemeye kuyikurikira, nemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, kandi ndayisaba kugira ngo ishigikire sinsubira inyuma. Ndasaba n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo anyoze ibyaha byose. Numva ndagize isezerano ryo kumatana n'umwami ubutakivana. Kuva uwo munsi numva ndatanguye urugendo. Bwabwo banari mfise mu mutima numva burasohoze. Urakoze cyane. Turumvise intahe yawe. Ni giki wobwira umuntu yakora dukurikira no munsi? Ushobora kuba ari mu ishengero, mugabo atigeze agira iyo engagement, atigeze agira uwo mutima wo kugira icyo asezeranye n'Imana, ari mu bikorwa canke kumbure amaze kubivamwo agasohoka akabijamwo bikamugora, nk'ubu ameze nk'uko kuwawe canke undi wese ari mu bikorwa no munsi ashobora kuba dukurikirana, mugabo akaba atigeze agiranira ayisezerano n'Imana. Ikintu nomubwira nuko turafise abantu benshi binjiye mu ishengero bavuye wanashaka no mu madini atandukanye, hama binjira mu mashengero y'abantu bitwa bakizwa, baca bibaza ko bakijijwe. Ariko gukizwa si profil, gukizwa ni alliance. Umuntu ntakizwa ntitwa canke umukizwa kubera ko hari ibintu yaretse. Umuntu akizwa kubera ko yatahuye igikorwa ca Kristo Yesu hama akizera ivyo. Kuko Paul avuga ngo umuntu niyizeresha mu mutima akaturisha akanwa yuko Imana yazuye Kristo Yesu mu bapfuye azoca akizwa. Donc umuntu ntakizwa kubera ko ari ibikorwa aretse bya bibi kugira ngo atangure gukora vyiza, ko ari waca yitwa umukizwa. Ariko umuntu akizwa canko aronka agakiza igihe abanje kumenya ndi umunyabyaha n'igihe atabintu bibi ndiko ndakora, kubera ko navukanye kamere y'icyaha, hama nitwa umugororotsi kubera ko nemeye ko Kristo ari wagororotse, uwo mwizeye acika kugororoka kw'Imana. Rero
ntitube impressione cyangwa ntiduhendwe n'ibikorwa turiko turakora mu ishengero ngo bice biduha ishusho y'abakizwa. Ntiduhendwe n'ivyo n'amadini twavuyemwo tuza mu madini bita y'abakizwa ko ariho duca twitwa abakizwa, ariko umuntu wese akwiye kwama yisuzumira mu migenderanire n'isezerano yagiranye n'umwami wiwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ko hariho benshi bazoza bavuga ngo twakoze byinshi mu izina ryawe, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ngo azobakinjimura ngo ababwire ngo hoshimwe abakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya. Iri jambo rirateye ubwoba Prince. Abantu bakoze ibikorwa mu ishengero rimwe banasengera n'abantu bagoye bagakira, barabaririmbyi bitanga, abaprotokole bitanga, Yesu akababwira ngo sinigeze ndabamenya. Bisigura ngo nimba atigeze bamenya nabo ntibigeze bamumenya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, nawe ushobora gushika kwa Data atamujanye. Rero ico no batera intege nuko nobibutsa ijambo riri mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 murongo wa 21 havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha niwe Kristo, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Ningaho isezerano rihagaze, umuntu yitwa umugororotsi kubera ko yizeye igikorwa cya Kristo Yesu. Umuntu yitwa umugororotsi kubera ko yabanje kumenya ko ari umunyabyaha kandi atoshobora kwikiza, hama akaca ahanga amaso Yesu Kristo ati ni wewe mukiza, ndakwakiriye kugira ngo unkize ibyaha byanje kandi kugira ngo Imana imbone nk'umugororotsi mu maso yayo. Lionel, urakoze cyane. Umenga umuntu yoguma kumviriza mugabo umwanya w'ikiganiro usa nk'urangi. Ndagushimire cyane ko wemeye buno butumire kandi ukanadusangiza ino ntahe y'ubuzima bwawe ngene bwahindutse. Urakoze cyane Prince. Nashaka nshimire nawe uri kuradukurikirana, twizere yuko utari muri wabandi Yesu azojinjimura. Nimba uno munsi utaragiranira isezerano na Kristo Yesu, akanya n'ubu ahari imbere ntuhazi, mu masegonde atanari imbere canke 10 canke mu isaha ntuzi kuzoba uri muzima. Rero ufata kano kanya ugiranira isezerano na Kristo Yesu. Nimba uri mu bikorwa ntubihagarare ko mugabo ugiranira isezerano n'Imana, ugiranira ni alliance kugira ngo wa munsi azogaruka gutora ishengero canke mu gihe vyoshika ugataha imbere yuko agaruka gutora ishengero, nawe uzuwe muri bamwe mu bazomusanganira avuga ngo ngwino mwana wanje nkunda. Imana iguhezagire cyane, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.